havuzwe ko kuva ku munsi w'Imana ibitoro biriko biratangwa abunguruza abantu n'ibintu ku gituro ca Kotebu bo bavuga ko ataco baronka nkuko bavyifuza kuko benshi muri bo bagikura mu bihugu bibanyi kandi ku mahera menshi. Ivyo ni bimwe bivugwa n'umwe mu barongozi b'ico gituro. Nk'ama station menshi akaronka ibitoro na station y'abantu bikorera utwabo, ayo ma station twebwe ntitwemerewe kuyajako. Par exemple nkuno musi ni ku munsi wa gatatu nka station twumva ko ziko ziratanga ibitoro haruguru yo kwa Sioni niyo mu Kamenge terminus. Izo station nazo ziko ziraboneka kimirongo minini ya cane kuburyo nabwo watonda ushikirwa utevye, ariko mu bisanzwe bivanye nuko imisi yari imeze ntitwovuga ngo nta gihari. Harimo agahengwe Imana ibikoze bikabandanya guca ngira n'abantu baza kwipakiza bibona ko harimo agahengwe. Arongera akavuga ko uretse ko kuronka ibitoro ko bigoye n'abakiriya ntabo baronka, agasigura ahanini n'igituma baduza ibiciro. Twebwe nko kuduza ibiciro ntitwadugije ibiciro kubera ntitwisunze kuduza ibiciro nko twarose igitoro. Nk'ubu twari dusanzwe tunywa igitoro kivuye mu bihugu bitandukanye, kiva muri Kongo, kiva mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ivyo bitoro rero tubironka ku mahera menshi cyane kuko ibido twayigura hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 240. Iyo bido y'ibihumbi, ariko igitoro cyo ngaha mu Burundi ibido iri hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 80 n'amajana 5. Urumva ko udashobora gupakira cyo kimwe nuko wabinyoye ngaha, hako upakira cyo kimwe hakupakira kuri yabe ya Leta wabinyoye mu mahanga ku bido y'amajana 240, kuko dusanga ilitiro iri kiragurwa ibihumbi 12 kuduga kandi ino igurwa ibihumbi 4. Ariko nkuno mwanya tuvugana numwe neguga aje kwipakiza arabona ko hari cyavuyeko kandi atari gito, kuko hari imisi wahuruza ngaho ukabura n'imodoka ikujana muguno musurazo ukabaza ati imodoka ija Ingozi, ija mu Kayanza, ija hehe na hehe irihe, uraza ukayibona mukavugana n'umukiriya, kuko twebwe n'umukiriya arashaka kuduha munsi yayo Leta yadushingiye tukayatora bivanye nuko dukeneye abakiriya canke abakiriya babuze. Murabona ko turiko turaja no misi y'amashuri nta bakiriya bariko baripakiza, abavyeyi bari mu bikoresho vy'abana. Natwebwe rero iyo krize iratugera ko kubera ko bagura igitoro kizimvye abo bunguruza abantu bahitamwo kuduza ibiciro. Akarorero, ubugiye mu ntara ya Gitega avuye i Bujumbura ashobora kuriha hagati y'ibihumbi 12 na 18 mu gihe hahora harihwa ibihumbi 9 ku giciro ca Leta. Kuva i Bujumbura uja Ingozi umuntu ashobora kuriha hagati y'ibihumbi 20 na 25 mu gihe hahora harihwa ibihumbi 11 ku giciro ca Leta. Nayo kuva i Bujumbura uja mu Kayanza harihwa ibihumbi 15, mbere hari n'igihe arenga gushika ku bihumbi 30 mu gihe ku giciro ca Leta cari ibihumbi 9.